uyu munsi abanyororo bo mw'ibohero rikuru rya Ngozi babaye mu buzima butagira izina, mu buzima bubi bivanye n'ingene bafashwe n'abasanzwe bajejwe kubahiriza amategeko abagenga. Bamaze iminsi yababa ukwezi batagira ivyo gufungura bikwiye. Ivyo rero biba mu gihe abanyororo abenshi bataba hafi y'imiryango yabo, bamwe barabangaje kugira ngo n'imiryango yabo ntibarabe hagufi. Ivyo biri mu rukurikirane rero ukudohoka ku nshingano kwa leta kandi itari ikwiye kwica amatwi, cane cane bariko basinzikaza ubuzima bw'abarundi. Mbega ko batagize ugushaka guke mu kubashira mu mvuto, uyu munsi habura iki kugira ngo bongereze inguvu aho kuzigabanura hageze ko bubahiriza amategeko abagenga? Ivyo no vyita nk'iyicarubozo, umwe wica umuntu mu kayombekero, ubuzima bwiwe bugasinzikara atazi icari karazira. Muri make abanyororo bategerezwa kugaburirwa na leta biciye mu bushikiranganji ku butungane, nabwo buhagarariwe n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero bushika ku bayoboye amabohero mu gihugu cose. Ubuyobozi bukuru bw'amabohero burazi ibitigiri vy'abanyororo, burazi umwe wese ico yandikiwe ategerezwa gufungura ku munsi. Habura iki kugira ngo ivyo bintu babishire mu ngiro? Ivyo bintu rero bibazwa leta, ariko duhereye cane cane ku muyobozi w'ibohero, we aba hafi y'abanyororo. Dushobora gutahura ukuntu ububiko bw'ibifungurwa bushobora gusigara ubwambure umuyobozi w'ibohero ahari agaceceka, azi ko atunze abantu bashika amajana n'amajana cyangwa ibihumbi n'ibihumbi mu mpome bugaraniyeyo, birirwa ubusa bakarara ubusa. Nagomba nkebure abo bayobozi bose navuze, mpereye ku mushikiranganji w'ubutungane, umuyobozi mukuru w'amabohero, eka n'abayobozi b'amabohero nibasoma amategeko kore kuyarenga nkana barenganure abanyororo mu burenganzira. Leta nimba itagishoboye kugaburira abanyororo, nibare kuri batahe, kuko ejo n'ejo bundi abazohasiga ubuzima bazobibazwa, cyane cyane ko benshi bariyo babaho mu karengane.